naye mwaje ni Irda narashe. Irda nejeje kuvugana ubu bari mu nzira yamaze gufata indege. Bon? Yego baraza. Aza kuza wenyine. Azana na musaza wiwe. Musaza wiwe Mika. Uramuzi? Ndamuzi. Wowe ukimumenya? Okay. Kugera ari siko akingana asha yarakuze. Arabura cyane. Cyane rwose. Yego, turakomeza. Sa? Nibaze dataye mishiti. Mama ngoma kuvuga butumwa. Sa? Mivuga butumwa? Yego. Conseil? Ya, nabyuzi. Ujya? Bana yaje wararengaye kandi ukiri umujeni. Bon? Inkomezi zawe kino gihe kuzikoresha iki? Inkomezi zanjye? Ejo ndagira siporo rwose. Ndagira siporo kabisa. Hanyuma imbere y'Imana uzobwira Imana ko wakoze siporo. Imbere y'Imana? Imana tuzobwira. Mbega Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 ntuzi bivugwaho? Ya. Mana yacu haravuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Ubu ni ndabivuga. Ni Yesu Kristo abivuga. Nubona ko abanyabyaha bakiriho mu isi. Rero nzoheza abantu bose bo mu isi bakizwa. Oya nabo noheza ariko ni gushitsa icyo Yesu yasize avuze. Nari nzi kurindira ngaha wakire Irda. None ibyo bintu. Oya Irda mama aramwakira kandi nawe ukiri umujene. Je mbona ubuzima bwawe buha Yesu ugakora igikorwa abandi bajene bako barakora kino gihe. Ariko gaye. Mama bye mama tagiye. Yego. Gende neza. Ugire byite. Ese ugira umwete nk'uwo mu gukora ibikorwa ibindi bikungukira amahera. Umuryango hotel imbere urabona umwete wose gaga. Mama gaga. Umuntu agakorera Imana akibishoboye bikigendeka. None uza kwibuka korera Imana warapfuye gajiji. Ndibaza yuko tuza gushika mu ijoro. Bobo Kijege, tugomba tuguhe mission. Urazi yuko waje no kurondera ubutunzi hamwe n'amahoro kuko ubukene bwo kwisi bwari bukubangamiye. Umviriza rero, hari agakobwa kari kwisi kitwa Kamikazi karatubangamiye. Abantu benshi twari tumaze kwifatira karabadukuye mu maboko kababwira ubutumwa ko bagakizwa. N'ubu karacabandanya. Miso tuguhaye niko mugwisha maze tukamuyifatira. Ntutinye, tuzo kuba hafi muri vyose. Manishimwe. Amen. Amashimwe cyane no kuno munsi nitavye muri benshi nubwo hari abasivye. Si benshi basivye. Umwami Yesu abaho umugisha. Amen. Turangize no kuri musengeri no tugira ngo tuzasubira kubonana ku munsi wa Mungu dushima Imana. Kandi mutumire n'abandi bantu biserire. Serire irafasha. N'ahantu turererwa kugira ngo tudukure mu mpemu siko none. Hanyuma reka turangize nimba atakibazo. Jenda afise ikibazo. Ikibazo afise sikiye. Jewe n'ukuri ahubwo sinzi ngene bimeze ko jewe byibanje byawe bimeze nk'ivy'abandi. Jewe nahereye kera numva Imana iguma imvuga ko ibintu kasezeranira amasezerano menshi kose. Ariko kugera kuri uno munsi nararindiriye ko ayo masezerano yanje ashika, nararindiriye na kimwe narabuze sinzi yo vyahereye. Jewe sinzi ngene vyoba bimeze. Sinzi je sindavyumva byo wanje. Abakristo benshi ba kino gihe basigaye bita ko Imana ibesha kubera hari ibintu byinshi basezeraniwe ariko bitarashika kandi kosa sige Imana. Ikibazo nuko babwirwa ko Imana igiye kwakorera ibintu bigaca biherera hajya ngo imigambi Imana idufise ko ni imigambi yiki y'amahoro. Amen. Nawe Imana imigambi gufise ko ni imigambi y'amahoro. Ikibazo kimwe nuko muheruka mubwirwa ko Imana igiye kubagirira neza
bigaherera hajya wagera mu bindi bikorwa ukifata ukibagira ivy'Imana yakuvuze ko ukibagira amasezerano yawe ariko waronka kandi umwanya wo kuruhuka ugaca wibuka ko Imana irabesha bya bindi byose Imana irabikora ariko ngoma ndababwira ikintu kimwe na mwese muri hano nimba Imana ibasezeraniye ikintu guma ku mavi uve ku mavi Imana yishuye kuko usezerano ugacuhora uri umuvyeyi umwana agomba kumukorera ikintu ntumubone wokimukorera n'Imana rero irakena ko tuyibutsa ibyo dusezeraniye nivyo rero aho ikintu nakubwira genda ufate umwanya wo gusenga wibutse Imana amasezerano nubwo yoteba kwishura iherezo n'iherezo yishura sawa ndibaza watahuye hanyuma Yesu ashimwe cyane Amen. Yesu ashimwe kandi Amen. hanyuma nagiye nyine ubwanjye ndafise ikibazo ego nukuri ubwanjye hari ibintu byari bimaze iminsi bimbaniramo cyane urumva hari ibintu umuntu yibaza bikamurengera ibyo si ibindi igihe ubwanjye ku ruhande rwanjye nari maze igihe mbona ibintu sinzi ko bivuga ngo ni inzozi cyangwa ni indoto mugabo bibi cyane ndashaka ndababaze ko ibyo bintu bishobora kumushikira uko nyene cyane reka ndabakaruro basi muri yemwe nta misi itanu irahera narose umufasoni wanje n'umwana wanje bapfuye none ndabyitega uko nyene ko ariko bategerezwa kuba ubaza ikibazo ciza twahawe ububasha bwo guhindutsa kandi none mwotinye iki mbwira mugenzi wati ntutinye amen rero reka dusenge kugira ngo turangize kandi nige mumenya siko none reka muvuga dusenge Mana turagushimiye uri umwizigirwa wacu wa Mana wese wabanye natwe mw'iserire nyabakoze twakubonye umuntu wese Mana utanuze umuntu wese Mana bino bikwiriye hano kumenya turagushimiye kuri Imana yumva kandi uri Imana idasanzwe mu izina rya Yesu. Bata na mahoro kamikazi Muranzi yego genda bazi Muranzi mwitwa kamikazi yego munzi hehe sindabazi jewe mashe ku makanya tukaganira kaja ahantu tugafata gafana ndarushe nari mvuye ruguru ndabizi yega niyo uvuye ndahazi nowe ntuvuye kuraba umukristo musenga hamwe w'umupfakazi uriho byacu n'ejo bimenye gute ni birebire niyo mpamvu ndakubwiye tujya ahantu tukicara tukayaga oya hano kuri ahubwo ndatangaye kubona ibyo byose mubizi murashobora kumbwira ubunyere ko ndiko ndihuta numva ndushe cyane ndabinginze no kuri mubwico mumva munyibwire ndabamenye hanyuma mbandanye urugendo ko ndarushe n'ibyo kunda ko nicara ahantu naho mushimiye ko nibabwira nyine utanze kwicara ahantu ntacyo nta kibazo yego ntacyo mushaka kumbwira hanyuma mbandanye amaje nitwa Bobo Kijege Bobo Kijege yego izina ryanje ndabizi ko mwebwe mwitwa Kamikazi ahubwo natangaye none papa wawe ntitwa Nyandwi Jean Paul napanjira muzi cyo tuvuka hamwe mana ya mama wawe ntitwa Mpora Kevera hama ntagiye muri birebire
umvise ko nzi bimwe mwebwe kandi ndazi n'umutwaro musanze mufise mbere no mu nzira n'uwaje musengera. Umutwaro je wasanze ufise urawuzi? Mu nzira ntaje usengera umutwaro usanze ufise igihe kirekire uwo muzokubaka. Mana yanje ivyo byose wamenye gute? Nakubwiye ko jewe hari birebire kandi byasaba ko twicara hasi nta mutamara uwo mwanya hama mu bisanzwe jewe nareretswe n'Imana umukobwa tutobana reka ntuturire ko nyene ko twigezemo umwanya kugira ngo twicare. Yego hama ndabwirwa byose no musana aho tuzohurira Kamikazi. Ibyo byose mande ni Imana yabikubwiye ibyo byose. Ndabibashikirije hanifuza yuko mushitsa ubuguje ubugombe bw'Imana hama akazombera umufasha. Hanyuma ndagiye cyane kubamenya no kumva amazina yanyu. Mwambwiye ngo mwitwa Bobo Kijege. Ibyo byose mubwiye ko ari Imana yibabwiye. Nukuri naje ndasenga. Kandi Imana asenga ni Imana itabesha, ni Imana y'ukuri, ni Imana yishura. Kandi nditeze kwigihe cyanje kigeze izonyishura. Ariko Bobo Kijege iyo byose umbwiye nagomba ndakubwiye ngo umutima wanje ntuvyakiriye neza. Ndumva neza yuko ivyo bintu bitavuye ku Mana. Kandi ndagomba ndakubwiye ikintu kimwe ikiri muri wewe kiratandukanye cyane nikiri muri jewe. Rero Bobo Kijege mugire ibihe vyiza, umwami Yesu ajane namwe kuko ntaho duhuriye. Bisigura yuko icyo ndakubwiye uvyanse. Ndavyanse nukuri. Wihangane. Kamikazi. Sawa. Ko wanse kwemera icyo ndakubwiye uzogira ingorane imbere. Ntangorane nzogira. Uzokwibonera ko. Ntangorane nzogira. Ndi umwana w'Imana. Ntangorane nzogira. Ndabona ari uburayi wanyanza neka kabutura keza. Yego kuvuga ikirundi ari wanyanzi ko muvuga igifaransa. Yakinyigishije. Ukabikwiza neza. None nzi gike gure. Anje tutsinyigisha igifaransa ko uranse nkanya. Ahubwo nkora ngaho. Waroze. Nabona serious. None ubushana dinahora n'umuneka. Oh, nasuzo zarante. Mwaba yabo namahoro yabo nawe wabaye umubose wazungurutse urugo rwose ubona ari ukwiye itegeko ryo kwinjirana ibirato. Urambona neza banza ndaya kwanza ntunahumira amaso winjiranye ibirato aha ni wanyu wowe rewe cyangwa rewe mushamba baza wewe simbazi ikijuju uru n'urugo rwawe ni rwose ni rwa nyoko reka mama ufise imyaka ingahe we menya kwawe kumenya kwanje uramenye kwanje simenye kwawe marure rimwe kabiri gatatu muri w'Afrika rimwe kabiri nurafuka amaseko urambona gatatu mwana nafukana uyu numwe ndiende kuri wewe urumwe ndakubaza wewe ndiende kuri wewe reka Yesu we mbega uyu mwana ibyo birato uretse ko nabikwambura nkabita ngirira ikigongwe mwana ngirira imbabazi ikigongwe kiri kwa padiri wani wanyumvise ugurura amatwi yawe Yesu ntabara umure hano hantu amatwi yawe ntiyumva neza cyane arumva mwana arumva ngirira imbabazi ngirira
ingene gisa ci irabe kwanza ndiyizi mwana ndiyizi se kibono nukuri kaza wewe uyu mwana mana yaretswe nande baza wewe ureke tuwata yarerewe imana uramba n'amasibanga ndigaga iyi nzu kubera ikwemeye nkayinjira nawe utoye ne wazanye ubuyaya wazanye ububoyi uyu kaza wewe mana wafunze n'amahwa akanabara yesu uyu mwana ararenze mu ngo zose maze kujya eske mani icyanzanye ndakirangura yesu umve mbazaho enda mwana ngirira ikigongo uzobuze ipadiri mwana ngirira ikigongwe nukuri ipadiri ariko umbabarire ndakubabarira yesu ayomboneye ngaha mwami namwe wabonera ku musaraba igorogota sawa nabara mwami ngwanirire banzabira bakuvagira ubushahara iravye mwana nukuri nakosheje nukuri nakosheje umve mbazo wazanye umukozi cyane wigiga mwana katavyo nari nzi gahunda yanyu umve yembo no musi ugenda wahawe indero ahubwo shima imana yawe ariko mana yomboneye ngaha nukuri ese woma inzira nca turabona rero indero urayibona Nibiki? Gaga. Nibiki? Mama nibiye Gaga. ntubona ariko wa muvyeyi Nibiki? aya mboneye ngaha namwe yesu yaboneye ku musaraba reka mwararetse Haguruka. mwararetse Gateka. none ndakubaze wirukaniye ko umukozi ubona ibiratari byo kwinjiza Gaga nibiki? Mama Gateka banza wikire mwana wa mama. yego nukuri Urihangana agahora muvyeyi. murarera Urihangana. Gaga. Gaga nibiki? nibiye ntubona urashoboye ugira neza
uri Imana idasanzwe, uri Imana yitaho. Mana ndi imbere y'inyonga zawe, ndisaba imbabazi n'ikigongwe aho nagenze nabi Mana, nkundira amaraso yawe anyeze, unkundire Mana ungwanirire, ndafashe imirimo imyuka mibi y'ikuzimu, umanukanye intsinzi ku buzima bwanje, ndafashe miri vyikakisha mu izina rya Yesu. Mana turira imigabo n'imigambi ya Satani kubw'ubuzima bwanje Mana, ndakwinginga umanuke, manukanye intsinzi Mana, ngwino ungerere neza, ngwino ungwanirire, ngwino umbere Imana, ndaturije Mana, ndaturije Yesu ibyo abadayimoni bategura kubw'ubuzima bwanje, ndaturije Mana, ndakeneye intsinzi, ndakeneye abari wowe unganza Mana, abari wowe unganza, abari wowe ugira ijambo rya mbere mu buzima bwanje, abari wowe utegeka, abari wowe Mana, ngwino Mana wiganzire. Turije imigabo n'imigambi yose ya Satani yo hagurukira ubuzima bwanje, hagurukana intsinzi Mwami, ngwino ungwanirire Mana, ngwino ungwanirire, ndakeneye Mana abari wowe unganza Mana, Mana abari wowe unganza Yesu, ngwino unganze Mana, ngwino ushire kirazira Mwami ku buzima bwanje, ndakeneye unganze nyagora ku ngoma, uzoba ukoze Mwami, abari wowe ukora, abari wowe utabara, abari wewe Mana, abari wowe unganza, uzoba ukoze Yesu, senze nizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mama Kamikazi, chendagiye ko nacerewe n'amasaha kwa kwaragiye nyine. None ugira ugende kandi umwana yakubwiye ko adukeneye, reka naje nagira ngende ku kazi mugo kubera yatubare kutumurinde. Atukene mu biki? None nyarutsa uko je ndacerewe zi. Papa muracari ngaho? Yego. Ndashimye papa. Ndashimye mama. Amen. Murakomeye. Impamvu nabatumye ko ibintu byaraye bishikiye mu ijoro papa. Oya hapa. Papa narota ibintu bibi cyane. Ivi bintu ntibije ngaha ndi mu mwanya wo kuja ku kazi. Cyo n'ibintu byo none kurota si bisanzwe. Banza mwumviriza umwana papa. None papa ibintu byanteye ubwoba papa. Kibiki. Narota mbona abantu banyirukanze. Cenda ndi ku kazi ko ndi. Ya papa. Banza mwumviriza umwana papa Kamikazi ashobora kugira ingorane. Eka. Cenda chere. Oya papa. Ndakwisabye bana. Kamikazi n'ibikina. Mwana sawa. Nibiki. Ukore ki papa kanze. Ukore kubyihanganira mwana wawe. Ufise ingorane nyabaki. Bikuzira bigenze gute byaje gute. Mama. Nijoje ndarota ibikoko binyirukanza kandi namandi mu ishyamba rinini. Nunguma numva ubwoba mama. Yabaye muri iri joro gusa cyane. Iminsi yose ndaye nasenze bica binshikira. Mugi wasenze ntibiza. Ibyo ni iterabwoba rya Satani. Ico no gukebura rero ni kimwe. Si byiza kujya mudasenze. Ubahugururira Satani. Satani araduhiga ijoro n'umurango. Iyo byo midasenze rero ngo mwirukane, abakuronkeyeho akayira ko gucamo. Sibyo none. Ni kuvuga rero si byiza kujya mudasenze. Nuko musenga misi yose. Kubw'ivyo rero reka ndagusengere kugira ngo iryo tera ubwoba rya Satani rihave. Ariko guma gutera ubwoba ntaca azoshika ko kuri kumwe na Yesu. Imana irakuzi kandi irakubona. Sibyo kwa mwana wanje Kamikazi. Reka ndagusengere. Fukama ndagusengere. Ana jirumisho Yesu Kristo kibirenge kizima. Ndarengukanye umwana wanje hano mu biganza byawe Kamikazi. Raba Satani amuteza ubwoba ijoro n'umutaga. Mwizina rya Yesu Kristo turamutaramuje. Imitego ya Satani yose ndayikuje mu nzira. Raba abadayimoni baramuza koko mubuza amahoro. Mana uri mu ijuru ndakwingiza mu mutwika amaraso yawe. Umushira amaraso yawe umwami amutwikira umubiri wose. Kibirenge kizimugire neza. Tugusabye twizeye. Ni mwizina turabashimiye cyane ukuntu mwari mwitanze uno munsi mukaza kugira repetition muri benshi. Murazi yuko dufise urugendo twimirije, hanyuma izi ndirimbo duteguye uno munsi
muzisengere cyane kandi umwe wese aze aziyibutsa ndibaza nta numwe atazizi ku buryo tutazomaramara. Musenge cyane ko murazi satani arashobora kudutera ugasanga tugeze turamaramara, ariko ibyo sindavyibaza ko bizogenda uko twizeye Imana yo mwijuru. Hanyuma mwitegure cyane, murazi ko ari urugendo dufise rusaba amafaranga. Kubw'ivyo rero ndibaza ko atamuntu n'umwe iyo bataramara gutanga ya mafaranga ya cotisation ajanye n'uru rugendo, sindavyibaza bo uwoba azi ko ataratanga canke yatanze icyo atarakwiza ndamusabe turangije repetition aca ndondera tuvugane kugira ngo byose bibe ku rutonde. Hanyuma nagira nshimire aba bantu bitanze mu kutwigisha izi ndirimbo, byagenze neza cyane kandi Yesu abahezagire. Mu kurangiza aho nagira ndabamenyeshe ibijanye n'amatangazo. Turafise mwene data umwe mubona atari muri twebwe uno munsi yitwa Kamikazi, ndibaza ko muzi yari benshi yarabasezeye, yaraduze mu ntara zo hagati mu gihugu acivuga butumwa, murazi ko byo twahamagariwe siko none. Hanyuma rero kubw'ivyo twajya turangize dusenga kandi tubatera intege tubabwira ko mukomeza gusenga igihe cyose, haba mu gitondo haba mu ijoro, musenge cyane kuko satani ntakunda igikorwa bene iki. Ibisigaye turabashimi uko mwitanze, amasino yakubabwira ngo mugende mubisabe muhira hakiri kare, mubisaba abavyeyi kugira ngo hatazogira umuntu ku munota wa nyuma ngo je singenda. Bisabwa ko muri iyi ndwi nyene tumenye abazogenda n'abatazogenda kugira ngo tumenye imodoka tubifata uko zingana. Ibisigaye ndabashimiye, Yesu abahezagire. Mana turagushimiye ko wabanye natwe uhereye muri ya masaha yo mu gitondo, kandi wabanye natwe muri umwanya wo gutegura izi ndirimbo mwami tuzogenda kubwira abantu bawe. None mukunzi mwiza turasabye ngo uzuzihezagire kandi uzurehezagire na twebwe kugira ngo nitwavuga ntabari twebwe tuboneka, ariko icubahiro cyawe kise kigaragare. Urakoze kuri Imana, icyo twanse ni satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Abo nibo twanse kugira ngo ntibazane bya bindi kwibagiza cyane kuduteza ibyago n'ibindi, ariko kimwe gusa turizeye kuri Imana ituzi kandi dusobanukiwe. Kubw'ivyo rero mwami urabana natwe muri byose mu majana maza, ibyo tutagusabye nabyo urabizi. Mana uzubiduhera imbabazi n'ubuntu mu izina ryawe gera Yesu. Devoir nayo mana nzoyikora ryari kuko uminanira mana icyo ufashije. Devoir yanduhishije n'ukuri ndavyihoze nzoba ndabikora n'undi munsi. Darusha ubuzima bw'umunyeshuri buranduhije, nzoba ndabikora n'undi munsi. Yo Yesu! Yo Yesu! Yesu! Yo!
karibu cyane amara muhatsi twari twazi karibu cyane murakoze reka dushime Imana sawa mwami Yesu ndagushimiye kugira neza kandi kugororotse ndagushimiye kubw'uyu mwigeme wawe ushikanye hano hantu tugira tuyage yabwiye ko nkeneye reka tuvugane maze ibyo ugomba ko biba abajuriba mu izina ryawe gira Yesu amen. Twafashe iki impamvu byo kubarondera maze iminsi pastor nkana n'ibibazo biranzazanira cyangwa rihagindera umwungere wanje kugira ngo imubwire agira icyo afasha umandota ibintu tunavuga ati rero uko biri kose umwungere wanje agira icyo afashije ingene byatanguye jewe je narahwanye n'umusore uyu musore duhanye arambwira yuko ankunda kandi ambwira yuko ari Imana yamuntumye ko yuko abazombera umufasha mugabo je muri jewe ndumva ko atari ibyo ndumva ko ntewe n'amakenga ndamwagenda mbwira ati oya ntibikunda murangiriye aho njyamye nyene ico gihe nari bagiye gusenga cyambona inzozi izo ndoto zimeze gute indoto mperuka kurota zari zimeze uko ngomba ndagutembereze mu isi tube turaganira kandi ndakwibwira n'amabanga yacu ariko ndazi yuko nshikira mu bihano. None ndakubaze wewe uri umuntu cyane? Jewe ndo umuntu 100%. N'izina ryanjye Bobo Kijege nari hawe n'abavyeyi banje. Jewe nari nararushe n'ubuzima bwo kwisi na cyane cyane ubukene no kubura amahoro. Niyo nafata ingingo yo kuja kurondera amahoro n'ubutunzi muri ubu bwami ndimo, ariko ntakubeshe nta mahoro ariyo. Kandi uzohanure n'abandi bo kwisi ntihagire uzokwifuza kuzima. Aha jewe narafashwe kandi naho nohungira. Nategetswe gukora imyaka 5 kandi ndayikwijije, ariko ntibikunda ko nova. None wewe igikorwa cyawe ku isi niki? Jewe ngeje gusambura amashengero ndabicishije kutumvikana hagati yabo hamwe no kugwisha abakristo badashikamye mu gakiza, ariko abasenga mu mwe no mukuri ntitubegera. Ndakubesha uyu mwami wacu nta naho awaniye niyo mana yanyu musenga, ariko afise iterabwoba gusa. Kamikazi ko ndakubwiye ibi shikira mu bihano bidasanzwe, ahubwo ndicujije impamvu ndabikubwiye. Bikunze kuba kubakijijwe no kubadakijijwe, ubwo cyane kubadakijijwe ni ingorane nyinshi cyane. Ubundi bwo uraye udasenze abadayimoni bararonka akaryo keza ko gutera, kuko n'ubuzungukwiye n'ubucunzwe cyane nuba uzigamwe n'Imana muri uwo mwanya. Ariko umuntu w'umukristo asenze imbere yo kuryama, muri uwo mwanya haza abamarayika bakamuzigama. Kandi kindi umenye ko Satani ariko arakora cyane. Uramenya ko ijambo ry'Imana ritubwira mu Banyefeso 6:12 ko aho tunigana atari abinyama n'amaraso, ariko aho tunigana n'abakuru n'abahanga n'abakomeye mu isi y'umwiza itugwana. Kubw'ivyo bisaba ko twambara impomezi, bisaba ko twambara ibigwanishwa byose Imana itanga. Abadayimoni rero barafise ukuntu bashaka kwiyambika imibiri y'ibikoko, ukabona ari intare, ukabona ari ingwe, ukabona ari igikona, ukabona ari igikere n'ibindi. N'abana b'abantu hari igihe babyigira bakoresheje amareba, ugasanga umuntu afashe ishusho y'ikindi gikoko kanaka akigira nka dayimoni. Urashobora kuba mwicaranye muri bus ntumenye ko wicaranye n'umudayimoni, ugasanga uri nk'ahantu kuravoma amazi, mugabo uwo muri kumwe mu kuvoma hamwe ugasanga ni umuntu yigize dayimoni udashobora kubura n'amaso asanzwe. None pasanabaza kumagera kuma ndoka mbone ntari kuranyirukanza ayo mwanya ngaca mbona ihindutse nk'umuntu kumbagiye ari we nyene. Aba ari umuntu ashobora kugira amareba yiwe akihindura ivyo, kandi kugira ngo ubibone ni ubuntu bw'Imana biguhishuriye ukabibona mu nzozi.
mbwa n'ikindi gihe utabibona ugasanga uriko uraba mu buzima utazi ibiriko biragukurikirana bivanye nuko ndakuzi kukijijwe yaba ari umuntu agitangura ivy'imwemu hari ibyo ntashobora kumubwira wowe ngira ndakubwire ku bijyanye n'amafunguro ko ndazi kukijijwe kandi ndazi aho ugeza nuvuga ko ubu nimara kugusengera uca ugenda ufate amafunguro wisonzesha iminsi 3 utajya utanywa wifungiye ahantu mu nzu urashobora kuza kuri eglise urabona kijya cumba twahebeye abantu bagomba kwitanga gusenga urashobora kuja hajya cyane imuhiri wanyu uko ubibona kose ikiza korera abacukora amafunguro y'iminsi 3 utajya utanywa uzoraba ikizogaruka ariko ngira ndagusengere kugira ngo Imana ikugirire neza maze kuva uno munsi ubuzima